Yes, nuko mu twihanganire gato birumvikana ko hari akabazo kari kabaye ariko ndabona amaze kuba bagatunganya neza cyane irando komereza aho barugeze nta kibazo. Yes, nariko ndavuga nti equipe ya Real Madrid no muzigeze muri quart finale tubona umwana yitwa Gonzalo Garcia yagize uruhara ariko binagaragarira amaso ya buri muntu yuko equipe muri rusange uhereye kuri Thibaut Courtois kugera ku bakinyi b'imbere bose Madrid bari kuri calibre imwe bari mu nziga na kwiterambere bose bazi ngo Chouameni natagira uruhara Gonzalo Garcia nta kintu ari bukore Gonzalo Garcia natagira uruhara Chouameni ntaco ari bukore ukamenya ngo mu defenseur no mu ataka barakeneraniye n'umunyegori barakeneraniye vyose ivyo twari twarabuze mu gihe cyo mu bitwa Carlo Ancelotti ivyo rero bije kunyereka ngo Madrid nubwo bageze muri quart finale harimwo umwana nuvuga ngo anyemeje gusumba abandi bakinyi bose kuko Jeff Fede ntakinyemeza Fede anyemeje vyaraheze Vini ntakinyemeza ubwo Vini ni vyanka ndagukonda nkavuga ngo Vinicius Junior no munsi ejo vyari bimeze gute vya Vini mugabo no munsi tubonye umwana avuye muri Castilla muri La Fabrica nkuko bakunze kuba bitisho ry'umupira w'amaguru ya Real Madrid sibimenyerewe nimba twarabonye Alvaro Morata ntivyakunze muri Madrid nimba twarabonye Marco Asensio nawe muri Madrid sinovuga ngo vyarakunze 100% kuko yagiye araburabuzwa Vasquez yagiye araburabuzwa kugira umuza mugira umudefenseur amukuye muri ligne d'attaque ariko no musi uyu mugusore yitwa Gonzalo Garcia atwereka icizere kivuga ngo anytime ndashobora kumwataka burundu nimba bare kura Vinicius Junior Mbappe ko kipuruhande rw'ibamvu nkitwa numero 9 typical afasha Real Madrid mu bijanye no gusatira torondera ibitsinda kukugiye wanashaka kuraba baheruka mu numero 9 kera baheruka kuri Benzema ariko full striker rero wa undi irata Benzema niwe muntu novuga ngo Madrid heruka nawe Benzema yawe full strike imyaka ingahe nyuma y'isoko ry'umugabo witwa Cristiano Ronaldo ubundi Benzema yari umukinya kina neza mugabo atari Benzema gutuma Barcelona atari Benzema gutuma Atletico atari Benzema gutuma equipe mugabo inyuma y'igenda rya Cristiano Ronaldo Benzema yafashe umutwaro wose wa Madrid ivyakora Cristiano ivyakora Bare ivyakora trio d'attaque vyose Benzema bishira kubikani wiwe aheka Madrid rero tumaze kuva muri Benzema tuje dutanga ibintu byo gufundikanya twatakisha Rodrigo na Vini Rodrigo arahavuye twatakisha Vini na Mbappe uno munsi urabona ngo be na Vini harabuze iyo cohesion Mbappe arabona ko ari chef Mbappe arazi ngo niba dushira mu higanwa ryo gutsinda ibitsindo byinshi kugira abantu nk'umwataka Vini ndakwicaza haci havuka umumenyereza mushashe yitwa Xabi Alonso ha umwanya rero umwana muri Castilla ibintu bitari bimenyerewe aje ku nguvu no vuga ngo no munsi turiko turana umwana yitwa Gonzalo Garcia umwataka mwiza akina agonga aba defenseur anyaruka azi gutsinda uno munsi ragejeje Real Madrid muri quart finale mu bacu tugaruka twibaze none no munsi nimba Gonzalo Garcia atanze qualification kuri Madrid quart finale zigira realite yazo demi finale zigira realite zitandukanye n'iza quart finale ariko iyo tuva muri mu mapure twisanga muri 8e matches zigomba kuba zitandukanye iyo tuva muri team twisanga muri kare matches zigomba kuba zitandukanye uno munsi tugeragaje kuraba squad afise ko bageze muri no parcours badafise Kylian Mbappe uno munsi ko Kylian Mbappe yagarutse ubwo twokomeza turibaza twokomeza tukicarana tukizera uyu mwana Gonzalo Garcia n'ubundi ko Xabi Alonso kimufise mu icizere gikomeye cyane cyuko azoheka Madrid kugira ngo baze ko bagira ku gikombe nkasanga ijambo inyishu ntora ni oya kuko nubwo Gonzalo Garcia ari mwiza hari ubwiza atagira Madrid ntiyabuze Mbappe kubera Mbappe yabaye mubi Madrid yabuze Mbappe kubera ko ikibazo cy'amagara mugabo iyo Mbappe hari ndazi ngo Mbappe ni mwiza inshuro 5 canke 10 ku mwana yitwa Gonzalo Garcia ivyo Gonzalo Garcia atsinda Mbappe ari capable ko bitanga 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois tukabona ngo nta gitangaza kirimo kuko no musi nimba wakinyana Juventus dotire Mbappe atsinze ibitsindo 5 mu igoro rya Juventus nta ya pas de miracle nibaza yuko rero no munsi ugaruye Kylian Mbappe ni ikomeye cyane ije gusanga Mbappe asanze Madrid yamaze gutora umurongo Mbappe asanze Madrid ardagurera ariko arorganiza mediane yorient imipira kwa jaka ariko ikacibura novuga ngo abayimaririramo kuko uburyo Vini atsinda n'uburyo Gonzalo Garcia atsinda ntibihwanye n'ivya Mbappe ahubwo rero ugaruye Mbappe mugeze muri quart finale muza guhura na Borussia Dortmund ni ikomeye cyane kuko ugaruye umukinyi occasion zino zimusaba zose cyangwa kamusaba zitatu bigakunda ugaruye umukinyi yitwa Kylian Mbappe rero ashobora gutanga izo occasion wasubiye kubaka equipe rero iri capable gutunga umwana yitwa Ardagure yori urukina rujana nkuko wenyene yipfuza cyangwa urukina rujana nkuko equipe yipfuza gukina nkuko twari twarabonye ko mugabo yitwa Toni Kroos burya Toni Kroos ari mu mediateur ba mbere Madrid ishobora kuba yaratunze batanyaruka umuvuduko wa Toni ushobora kuri hasi no wa Luka Modric mugabo
ivy'umuvuduko wo kwiruka kuri tapi vert tuvyihorere ubwange bwo mutwe bunyaruka ku rugero rungana gute nico Toni Kroos yarakomereye ko gusumba abandi Toni ntiyiruka mugabo arazi ngo mvise bar tugomvye kwiruka twiruke tugomvye kugenda buhoro tugenda buhoro niyo potentiality rero umwana yitwa Arda Güler je ndiko ndamubona muno munsi afise kumva rero garuye Kylian Mbappe wasubiye kuronka mukinyi yori yanturukino ko mwebwe mu vyipfuza ni atu ikomeye kuko ivyo Gonzalo Garcia yaguhaye bitumwe na Arda Güler Mbappe azobikuvra canka azobirenza azobifuka inshuro zigera kuri izo bishaje zitatu tubone Madrid nziza rero je kubwanje kuja muri quart de finale Gonzalo Garcia nta mahigwe menshi ndamona nivyo nta uzi tactique zo mumenyereza nta uzi biharuro vya Xabi Alonso ariko amahigwe menshi Gonzalo Garcia no mukinya gombora rimwe na rimwe tuba tubona Vini na Mbappe mu minota 70 muri no minsi Vini tuba tubona umengo biratanguye kwanka canke 80 biraryoshe niba Vini yakinye ivyiwe byose bigahera hagaze mu minota 80 akaruha mukuremo Kylian Mbappe mukororera ubamfu Gonzalo Garcia kina nimero 9 Madrid dusure tuyibone mu ishusho nziza mugabo muri zino phase zisigaye niba baza kwisobanura na Dortmund bakisanga muri derby bakisobanura na Paris na Bayern bakisanga muri finale ibica 80% Gonzalo Garcia ntarukina asigaje gutangura hano Gonzalo Garcia n'umukino kiri muto yaronse novuga yoba yararonse amahirwe kuri ibura rya Kylian Mbappe babona kumuduza kuko nta namwe uyu Gonzalo Garcia ari no mu ma plans yo kuvuga ati ya Xabi Alonso yo kuvuga ati no mwana numukinisha kuko umaze kuba mu backup agira gatatu hariho Hendrick nawe yagize ikibazo cyo kuba atarahari ngabo udahari gusa ngundi yaje umusaruro umwanya yarafise kuvyaza ikibazo kiba gihari hari ico bita ama match makuru abagezweho uri umwana mutonyo uvuye muri La Fabrica uraje urigaragaje neza mugabo hari ikintu udafise experience iyo experience rero ni yici zigakora ikakomplete ivyo vyose iyo experience nayo turibona kuri kwa Kylian Mbappe kwa Real Madrid ikintu bamaze kutwereka sivyo ni ikintu cuko atamwana kiri mutonya baha ikibanza c'ubwa mbere ataramanza yige ni gakenya usanga Real Madrid iguha uwo mwanya bitandukanye na FC Barcelona urashobora kuza ukigaragaza kabiri gatatu bakaguha ico kibanza ukakikuramwo nuwo mutitirere yarahari ariko kwa Real Madrid yoyo barakubwira ati carumanza wige ingene umukino ukogwa kuko nimba hari ikintu ndibuka yuko kuri match ya Real Madrid na Dortmund iyo ba ADM yarafise experience kwiye ijya match bari kuyitsinda bisigura yuko hariho ama match hariho level mugerako match zikagira uburyohe bwinshi n'ububangutsi na experience nyinshi cyane bigasabwa yuko wa mukinya afise experience abari ushiramo kuko izi equipe bagira bagenda gukina nabwo ni equipe zose ziba zishuhiye ziba zikeneye igikombe kuva Al Hilal yashoboye gutsinda imwe mu ma equipe akomeye gatsinda Man City nuko ari Al Hilal yashoboye kwikomeza iyi Fluminense nimba yashoboye gutsinda amwe mu ma equipe akomeye ku mugabane wa Buraya ni ma equipe yashoboye kwikomeza ku mpande zose igashiramo ubwirinzi rero si hahandi ho gutuma wa mwana avuye muri La Castilla si hahandi ho gutuma wa mwana agihubuka kugeza kuri no mwanya je no vyita ego n'umukinyi mwize no vyita ko ari chance rero izo chance nazo ntituzikeneye ariko chance urukino rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu rwa kane none ntagiye biraba iki ni cyakintu nakunze kumva ku bakunzi b'iyindi migwi itandukanye bakeba Madrid mvuge ku bakunzi ba Barcelona kandi udurireko ku bakunzi ba Madrid ba Barcelona kunze kuvuga ngo Madrid ni equipe ya yitombora yego reka tuvuge ko ari yitombora mugabo no munsi je ni nakora ikiganiro ciza no munsi ejo nkagisubira mardi nkagisubira mercredi jeudi no numbwira ko ntomboza bon nivyo sinshobora kuza ku rugero rwa Hazard dufata karoro wabimaze mu imyaka mugabo Nyevali warera honda pana kumbwira ngo Landry yatomboje Landry arabizi mugabo hari hatarashika ni gorugaro gumugabo yitwa Gonzalo Garcia urabona Gonzalo Garcia 4 match ndafire ni mwiza muga ntaragira urwego rw'abakinyi bo guheka iki Gonzalo Garcia yagiye kuboneka mu mikino yahe eske ya mikino yo tumuvuga ati ngo ni bwa bwenge wari kurakoresha yagiye kuboneka muri uru rukino rwa Salzburg aza kuri Pachuca eske Pachuca ni equipe oshobora kugenda kuvuga ati Gonzalo Garcia nonza gushira niwe mutitirano no shiraho wibihe byose agenda guhura suppose nka Man City cyangwa du suppose agenda guhura na Bayern akararo je no guha nkunze kwirefera muri equipe ya Liverpool ku mugabo witwa Jurgen Klopp yaravize wa mediateur bagera kuri babiri umugabo witwa Alex Oxlade-Chamberlain akagira Jorginho Wijnaldum
George Wijnaldum yari mu backup w'umugabo yitwa Oxlade-Chamberlain. Muzagira imvune ishobora kubera twaye nk'ukwezi yagarutse asanga ikibanza atakigihari. Wijnaldum yaragitwaye kandi ntazosubira kukivamo nibiga ingene bazosubira gukinisha ukundi. Bisiguye ngo Gonzalo Garcia Madrid ntiyamukinishije kubera ibuze kwigira, ariko ntiyanamukinishije kubera imwishimiye mu bandi bataka. Yamukinishije gute? Mbappe nitumufise ntitwishimiye urwego rwa Rodrigo, kuko uvuze ko bamukinishije kubera babuze uko bagira, none babuze uko bagira babura uko bagira no kumukinyi. Twese twemera ko ari igihanga nka Rodrigo gozo, mugabo tactique yazimumenyereza asanga ivyo ashaka ni nimero 9 n'uwundi umwe bataka ari babiri bagafashanya. Gonzalo Garcia atwara umwanya wa Rodrigo, mugabo no munsi umwanya rero yaronse Gonzalo Garcia yawuronse ari wande Reyerman wa Mbappe atari nivo ya Garcia, mugabo na Garcia atari nivo isuzuguritse mu gihe udafise Kylian Mbappe, kuko je nkizi nkino zine Pachuca nigo rukino rusuzuguritse mfata, kuko gukina na Al Hilal abantu baravye urukino rwa Madrid na Al Hilal barabonye nivo y'umugabo bitwa Joao Cancelo, barabonye nivo y'umugabo bitwa Malcolm, barabonye mediane yabo irimo uyu munya Serbia Sergej Milinkovic-Savic, irimo Ruben Neves, irimo bakaraba iruhande rw'ubafu. Niyo equipe bona erega na ma equipe menshi y'Iburaya akinaza Champions League adafisa baratera bakomeye nka Rodrigo nka Renan Rodrigo mugabo bitwa Joao Cancelo. Ni equipe ya challenge inze Madrid, peu importe situation, peu importe ivuye, ni equipe ikomeye yanaje no gusubirira bikonvenka abantu irababwira ngo sinatombo jivyo twakinye na Madrid reka nerimine Manchester City yari iri favori imbere bamwe n'abandi. Gukina na Madrid nako gukina na Al Hilal uri Madrid, gukina na Strasbourg, kuca wongera ko Juventus dotira kinyi umupira nko yakinyi gice ca mbere ya Madrid ni urugwego rukomeye gumwana mu. Genda garuka ku kintu kimwe. Bwa mbere Madrid muri Castilla bashoko bagiriwe amahigwe baravutse kandi basubiye kubona akazuba nyuma yuko bigaragara ngo mu myaka yeze Madrid Castilla yabona kintu nakimwe yari mari equipe nkuru. Reka ndayivuga uko kuko na Gonzalo Garcia ari karigaragaza wanashima shaka mu ataka komeye mugabo buke ngo hani wachi Alvaro Morata, hani wachi uno musore Alvaro Rodriguez, hani wachi aba ba Borja Mayorare, hani wachi abasore bagiye batandukanye ugiye kuraba Madrid ya produce abataka benshi nimero 9 bakira mu style. Ariko kandi usubira n'inyuma erega turavuye muri kanki nyene nyuma y'ivunika ry'umugazwi yagiye dermita kuri match ya Osasuna mu ntango yigara twaronse Raúl Asensio bisanga ngo David Arabasi hari uvunikije dermita usigaranye Rudiga wasubiza amazi mukaraba muri La Castilla abana bahabwa amayigo kwa boduzwa. Joan Martinez yagiriye imvune muri pre-season, nyuma ya Joan Martinez yari Jacob Ramon nawe equipe no yaramukoresheje ari mu mvune, ugaje uvuga ngo kwa kundi rero na wa unda tahora kina cyane muri equipe B nkayandi mahitamo ahabwa umwanya akira umupira. Bosi ngiye kuvuga ko uyu musore Gonzalo Garcia wera mahitamo agira gatatu cyaye kangaye muri equipe no mugabo ugiye kuraba probability yo kwisanga muri equipe nkura gakina mu kibanza tuzi ngo Alvaro yarahabuze umwanya, Alvaro Morata, Alvaro Rodriguez yarabuze umwanya, ugaca wumva ngo equipe Rivis witwa Kylian Mbappe. None nyuma ya Kylian Mbappe tuvuye muri saga yo kumva ngo Endrick Felipe Moreira de Souza ntakina. None aho twagiye muri Estados America tuvuga ngo Real Madrid igiye kurondera umwataka do style Joseru, tukiyumvira ngo mbego na Endrick bazobana gute. Ariko hacaboneka amahirwe yo kuvuga ngo reka Madrid twisanze kandi mahitamo dufise ivyo byo mwataka do style Joseru nibindi tuzovyiga tuvuye muri World Club mugabo muri no Mondial de Club nta yandi mahitamo hamahiga umwana yitwa Gonzalo Garcia Torres akine kubw'imvune nako kubwo kugwara kwa Mbappe no kubw'imvune ya Endrick Felipe Moreira de Souza. Ibi rero kenshi no mu migwi birahindura ibiharuro, umukinya duza titezwe ariko kandi agaca profita novuga ngo absence yabo bandi bitwa ko batezo ko barara batitire bigaca bitusha ku biharuro vya equipe cindura ibiharuro mu gihe witwaye neza kuko Madino muso bamaze ko badesida ngo wa mwataka do class dot style Joseru twamaze kumusanga kandi twamusanze indani muri twebwe bari ko baramwifuza kandi bafise Endrick aho nyine muri squad bivuze ngo Madine mwakuzere kubitunze Endrick na Mbappe n'umwataka do style Joseru hari yavuzwe Ante Budemir. Muri uwo mwanya rero bazokwisanga batunze Mbappe, Endrick na Gonzalo, ariko niba bari nabo batunze uko rero nta muntu numwe arakonfirma ko ari mwana ari uwa gatatu
kuko twamaze kumubona nk'umukinnyi ahubwo uno munsi atanguye gukeya amakenga amadidane mu bantu bakiyumvira ngo eske ko igikombe cyatanguye Mbappe akaba yaragize ibibazo by'ubugwayi ekipe niyo gumana instability yabo bamaze gutuza bari kumwe na Gonzalo ko benseramo Mbappe urumva deje cyo gitanguye kwigwa ni vision kwanza y'igikombe nitwica ibyo bigaragara ngo byamaze gufata ku bwa influence ya Mbappe ariko nyuma yaho rero Hendrick nawe araza ko aronka amahirwe yo kuvuga ngo reka nanje nkore munsi y'uburongozi bw'uwitwa Xabi Alonso mugabo ico no komeza ko kugeza ubu handi Hendrick yarugaruka avuga ngo jewe ndazi ko nicari kwa Mbappe aragaruka avuga ngo nicari kwa Mbappe cette fois yari nundi yamaze kuza kugira gute ku konkurence we tugaho turabigaruka ko rena makuru amusora muri equipe yitwa Real Madrid ya bivuze ngo rero uno mwana yitwa Gonzalo Garcia Torres jewe kintu ndamona ko bwa mbere yamaze kwasira ngo ndabi Madrid kuko ni ibintu bitatu uramerita kuri Madrid wamerita kuba witwa titire cyangwa wamerita kuba witwa backup ni kimwe mu byo bintu bitatu rero umwana ari muri phase bwa mbere ntari muri phase yo kuvuga ngo ndi mu backup nari no muri phase yo kuvuga ngo ndi mu titire ahubwo ari muri phase yo kuvuga ngo ndamerita kuba muri equipe yitwa Real Madrid kuko Madrid ugomba kuba utanga ivyo umenyereza kwifuza ku mwanya wose cyane bivuze ngo mu mwanya muri absence ya Mbappe n'uwitwa Hendrick umwana ya reponse ibi biriko birabibikorwa bivuga ngo il confirme qu'il mérite yo kuba muri squad ya Madrid ya ino season bwa mbere kuko ibyo nabigera kwa cyangwa rero vision yo kuvuga ngo noba backup ni Jenzu yumvigwa inyuma ya Mbappe par rapport ya Hendrick cyane birakunda ko niyumvigwa hano Mbappe ari rero biraguye ko je nangura kuvuga ngo Mbappe nibindi mugabo hariho influence turi mwihiganwa eske riganwa ibiharo byo kuritwara bimeze gute ama tuje kwiga ibindi nico gituma wumva havyuka Mbappe nuno mwana mugabo suka abakinyi bagereranya inyuma yawo hazoca havyuka rero seziratanguye Mbappe ni titirere uno mwana arameta kwitwa backup ahantu hari mugabo urazi je abana mu academy abana mu academy ndabaha agaciro gakomeye cyane kuko no muzi kwa Manchester United igice cy'umwaka iyo hatazi umumenyereza aza kuvyonga twari twamaze kubona ngo Manchester United yaronse umukaseri full basuye kuronka umukaseri akomeye cyane inyuma y'ibihe bitari bito umwana yitwa Kobe Maino avuye muri academy Manchester United yasuye kuronka winger nimero 11 mwiza inyuma ya Ryan Giggs imyaka yose aciye Giggs havuye umwana yitwa Alejandro Garnacho n'abana ba academy bariko baraduga je nkunda kwirefera kuri Barcelona none nimbara Lamine Yamal yaraduza Lamine Yamal ntiyaduza ari critique abantu bakavuga tokera Lamine Yamal araduza rakinyurukino gwiza ivyo n'amava muhira nini na nini sinibaza ko Lamine Yamal azofatisha ivyo ashobora kuba ari mikango mugabo Lamine Yamal no munsi ninde pre-saison iyo mu mwaka urangiye bakina na Real Madrid ndibuka yari match twakoze je na Mike mwijoro mu bucagucagu tubona Makasado tubona Mark Bernard abana bashasha batoyi abantu bakavuga ngo nyamara abana nubwo batsinze Real Madrid ni vyabe n'ivyo mikango ya Barcelona Madrid barayizukira ariko abo bana nta kintu bazofasha Barcelona muri sezo ninde muntu atabonye nivo ya Casado kugera umunsi Casado bakagira riptire doriga macroise je rero mpagazana anavuga ngo niba Gonzalo Garcia yaduze yagiriwe mahigwe aya niyo mahigwe atuma umukinnyi mukuru kandi kugira umukinnyi umusaruro kandi bizogukuta share mu yindi aya mahigwe ni wayahabwa kuko namuze ibinyamakuru bimwe n'ibindi bitanguye gushira umugabo bitwa Hendrick Moreira hanze babati harageze ko Hendrick atizwa equipe ikatakisha Mbappe n'umugabo bitwa Gonzalo Garcia aya mahigwe yaronse ya profite umwana ya profise je uno muzi sinemera kumugereranya na Hendrick umwana ni mwiza ahubwo sinamugereranya na Mbappe tegereza gushira hamwe ahubwo bobo bakagira icyo batanga muri equipe uravye ivyo Hendrick amaze gukora ni vyinshi muri Madrid kubera hamaze umwanya munini kandi ni vyiza kubera hamaze umwanya munini mugivye umwana yitwa Garcia akoze mu mwanya muto fata rero bashire kuri balance wa Hendrick uvuge ngo gwanira umwanya Gonzalo Garcia giriwa amahigo yo kwinjira muri tactique zuno mugabo Xabi Nadia jewe nagiriwe amahigo yo gukorera kuri PJ Classic FM atari ko nkomeye cyane gusumba abandi hanze aho mugabo no muzi ndakora ikiganiro babandi nsumba nive bakacubansumba nive bari hanze bakacumviriza hazare nuko twandi turi hano kubera turabameyere gusumba abandi mugabo ya mahigwe twagirira waravyaje umusaruro ego PJ yarakurotenye sefini Madrid yarotenye Garcia ikaguha umwanya ukoresha utagukoresheje bazogukaraba uzoba wiyangaye Remeranya yuko Gonzalo Garcia ronse kibanza bamwe mu bara batitirere bari imbere yiwe Trent Alexander-Arnold